Ndabashimira abakunzi ba Ivyacu TV, ndabashimira mwese mudahengeshanya mu gukurikira ibiganiro bica kuri channel ya YouTube yacu. Uno munsi rero tugiye kugaruka kuvyerekeye urukundo. Turazi neza na neza yuko imibonano mpuzabitsina kenshi na kenshi ibanza gutegurwa ndetse biva mu bwonko kugira ngo igikorwa kize kugenda neza. None nibiki vyoba bituma umuntu ataryoherwa mu mibonano mpuzabitsina? Utaragira subscribe ni uyu mwanya mwiza wo kubikora, kuko ugiye kuzoza uracikwa ni utaramu kubikoze. Nakubwira yuko kugira ngo ubikore uvyonda ngaha munsi ya video urabona ahantu handitse Ivyacu TV, imbere yaho hari ahantu hatukura ucugira uvyonda ko ahantu handitse subscribe canke abone, ukaba uhejeje amakuru yose tuza turagushikiriza ukaza urayaronka. Ikintu ca mbere rero gitera kutishima canke kutaryoherwa mu mibonano mpuzabitsina, ica mbere no kudategurwa. Ico kintu ca mbere c'ingenzi. Umukobwa ntashobora kuryoherwa mu gihe utamuteguye namba. Vyose biva mu bwonko. Mu gihe udateguye umukobwa, ni hahandi uriko uramukorera wumva babara nyene, yumva nyene atavyishimiye, ukabura ya merci uhejeje gukora igikorwa. Rero ni vyiza mbere yuko ukora igikorwa, winjira mu gikorwa nyezina, yuko ubanza kumutegura. Ikindi ca kabiri ni ukwiyagiriza. Dufate ko waciye inyuma umugore wawe, dufate yuko uri umuntu w'umukizwa, ubwo rero ntimurubaka, ubwo rero ugiye kubikora, urumva ngaho kubera umutima wawe wo kwagiriza biratuma naho uri mu gikorwa udashobora kuryoherwa, udashobora kunezerwa kuba wagiye mu gikorwa nyizina. Ivyo rero bica bituma no muba muriko murabikorana ubona nyene yuko utanezerewe, yumva nyene yuko utanezerewe. Ivyo rero bigaca bitera ukutaryoherwa mu mibonano mpuzabitsina. Ikindi kigira gatatu ni ukutiyumvamwo uwo muriko murabikorana. Birashika ukaba uvuye ahantu ko wiziga uwo mukobwa canke uwo muhungu uko ameze, ugaca usanga sikameze. Ubwo rero navyo biri mu bintu bituma utanezerwa n'imibonano mpuzabitsina uba uriko urakora. Hari igihe uba wizigiye yuko afise nk'inzanyi niniya uri umukobwa, canke uba uzi yuko umukobwa yoze nyene yabigize neza, inzya yazikuyeko, mugabo yaza gukura ugasanga ibintu nyene ntimeze neza. Ubwo rero umaze kuba informe mu mutwe, vyose bica bipfa. Ikindi kigira kane ni ukutishimira uko uri canke uwo mugiye kubikorana uko ari. Ico nari ni ikintu ca mbere c'ingenzi. Mu gihe umaze kuba utamwishimira mu mutwe ndetse n'imibonano mpuzabitsina, ntabwo ishobora kugenda neza. Ikindi kigira gatanu ni stress. Wiriwe wibabariye, wibiriwe mu macungu, wiriwe nyene utanezerewe. Ubwo rero nubwo baza kukubwira ngo ukore imibonano mpuzabitsina, dufate ku kazi mwashwanye n'abantu, nubwo umugore yagutegura, nubwo umugabo yagutegura gute, urumva nyene yuko ubaye jene, yuko agiye kugusuka mu kintu utanezerewe. Ikindi kandi ni ubugwayi. Ubugwayi nabwo, iyo ivyo vyose twakubwiye hejuru ubaye utabifise, ugaca usanga ufise ubugwayi, ni vyiza kugana muganga, kuko n'ubundi umubonano mpuzabitsina ntishobora kugenda neza mu gihe uba usanzwe ufise ubugwayi. Rero no gusaba yuko umuntu wese ugiye gukora imibonano mpuzabitsina, iriko yuko ubanza gutegura mu mutwe, ugategura ku mubiri neza, ugategura ndetse no mu vyiyumviro yuko ugiye muri ico gikorwa nyirizina, ugakuraho izindi mbogamizi zose ziba zituma wiyumvira ico kindi kintu, ahubwo ukiyumvira igikorwa nyirizina bugiyemo co gukora imibonano mpuzabitsina. Ubwo irashobora kuryoha. Naye handi hoho vyose urazi ko bipfira mu mutwe. Iyo hapfuye mu mutwe vyose birapfa, ndetse n'imibonano mpuzabitsina muba witeze yuko iri bugende neza usanga yapfuye. Ubwo rero no guhanura umukobwa, nimba ugiye gukora imibonano mpuzabitsina, gabanya stress, ugende nyene umerewe neza. Umugore nawe uko bitazatuma agukorera rimwe hanyuma acavaho nyene akwivuga ati wapi no mukobwa wapi. Utaragira subscribe ndagusaba urayigira, hanyuma ciao tugiye guhurira mu yindi video izokurikira.